twumvikane uyu mwana ndamutwara kandi kurwanira hitumubabaza umwana kwera neje namutwaye amezi 9 ntabyuzi neza wewe sawa namwana uwurondera agenda sawa yagarutse ngo twigire mwana twigire turira umwana nda bakumbeje hatari kabisa ngira amazi umviriza ndakubarire ndabona yashitse ibi ni biki biri muri narugo ni biki nje gutora umwana wanje mve mu rugendo shikire mu bibazo nk'ibi wanje abe aho bigeze ndagomba umubwize kuri umugore wawe ndatwara umwana wawe cyanke ngo umenga aha ndamwirerera kandi simva ngaho boss atari uku naho hari cyo nagufasha ibi ntibikuraba ibi ntibiraba abakozi n'ibintu by'abantu bisoni genda ari ku porotari sheri ndagusabye mbwize ukuri koko uyu mwana ni uwindaya nyene ngwindaya ngize ukuri neza ngwindaya umwana n'uwe ko mana yanje none wewe hano maze iminsi uri burya ni waba wamaze kugira ikibazo mu mutwe uva uze wiyumvira ngo jewe ngo umwana wanje je natwaye amezi 9 umwana n'uwiwe ariko mana jewe ndaraje kuruhira muri uru rugo sha ibyo ntabyo nakwemera ahubwo reka ninyegereza umwana mutava munamunyiba ikindi kandi sisuye kugaruka ngusanga ngawandaya uranyumva neza nsanga waviriye mu rugo ngwindaya ninde je ibyo murimo murapanga byose nakuje byemera nakubwiye ngo zokera mu nzu sigarana inzu yayo uyu mugore araguma ngaha azoba ngaha munyere kumenye ko ari uwanje Mama nakubwira ngo mbabarire unyishije ukabije ibibazo ndiko nakubaza n'ubuze nzomubaza gushika cyane ndamubaza ikintu nananije mwana wanje ndagoreye mu rugo rw'Imana ngo ngukimata uronderane mbeho uhagaze hejuru yanyu ushaka hiye wanje we uravyara aho namuvyarira twari turi kumwe nicishe bugufi buryo uravyara ingumba nkawe urashaka kuntukuko toka mva hejuru ndagusabye mva hejuru ngira ari ku mpandahe wawe urabona ko ujya mwana we munasi cyangwa urabona ko asa n'umugabo wawe mada ndakubwira ikintu kimwe apana kuza urantuka jewe cheese muri urugo ndarujemo uyu mugore paka ni jewe nawe Washa, what is it? yes boss Ibyo ntibikenewe. Warugiye haya masaha. Warugiye haya masaha. boss nange ugura agashari kanje ngako barano kuko Imana usigeze n'abamara y'umupagwe wanje. oya boss jewe nikunze n'agatabi n'akayoga gusa Wibagiye ko nabikubujije. Sinakubujije ibintu by'inzoga n'itabi mu mupango wanje. Sinabikubujije. nyene boss reka rimwe kwera bamuhataye Mbe ndakubaza. Urashaka kumbwira ni gute umugizi wa nabi ashobora guca kuri portail akinjira agashaka kwica umugore wanje. Wari he? boss kuri kw'Imana ujya munsi Bosi wa ni hari. the boss Mabuja wa ni hari. ari jewe
mabuja wawe urumva nta n'uhari mabuja ntihari genda umuhamagariye azi hano sambaye neza yes mabuja yarambwiye ngo umusange muri sara ari muri salo okay kanda musangeni sagira neza mwana wonyene kashika sana ujya mukobwa nyene namba mwaranje kakasosa sheri nahejeje kubera iki we nakubaye unogekera umugore wawe uza kuzana n'abahungu bawe ubu ndi kumwe na madamu wawe nkwereke ko njye ntafite inata angalia ngira ndamwice nkwereke ko njyewe nta mifi inata iwanje ngira ndamwice ya kumubwiza nabi yafashe umukobwa kubera azi ese umunyezamu ikidebira akunda abakobwa ugenda unwa ibyo ubonye byose utoragura none uwo mukobwa waramubonye mu maso isura ye urayizi neza cyane nukuri kw'Imana nk'uduhuye nawe ndamufata kivuga ntiworeka kumumenya uvuga ngo ni ibisupusupu ngo ni byiza arenze boss arenze nukuri kw'Imana wakajiye kaguhaye wari kukana vimbere genda mu kazi kawe genda mu kazi karibu ku meza ndakuzanira n'amazi yo kunywa amazi ibi ni byo kurya inzara ntabwo twasangiye ngorane
reka nzane fourchette banza wicare ngaho. Izi nizo ndyabaza dusangire. Yego nta kibazo reka nzane fourchette dusangire. Aho uribaza yuko wewe wofata ukanzanira indya nka nzizera wewe. Okay, reka dusangire, turinda dusangira n'intuze dusangire ubirye kandi utabiriye paka n'umugabo wawe hamwe azomenya ubugome bwawe. Wanyumvise n'uwundi munsi ntuzose kunzanira indya. Hari ukundi ufitiye bwo kunzanira indya wewe. Sigara urabirya nta ndya zawe je nopfa narariye. Nzagerageza gute ko kugerageza uburyo bwose kugira ngo mwereke yuko nukuri nta mutima mubi mfite, ariko ibi bintu akuba nkorera koko. Hasi ndi kuri portail. Sohoka. Oh. Bitere, nisa uvuye ku kazi. Ndarushe. Kubona. Ariko nabyo ati nagenze ukora ndakubonye. Bimeze gute? Ndumva nka biragoye. Buryanye ndiri wampaye. Ndiko ndagerageza. Umuntu naho no mukorera iki arihangana. Ke mugore narabuze icarico. Nubu uye nyene aracamara amaje nyene ko kuguma. Azopfa vuba. Sinzi ntako ntamugirira kugira ahave muga afise umutima ugumye pe. Arihangana bimwe ntokubwira. Ariko garinda imisi umaze hano. Je narakoze uko nshoboye kose akugeza mu rugo. Vraiment. Zarasi ukuntu uwo murya umutima vraiment n'umugore agatakoma. Ahubwo si umutima gusa ubu ngiye no kumurya n'amahaha kubera umutima wewe afise ferabe. Simbona ntaco ntamukorera jewe. Firiza ndakubwira ngiye umupango wa nyuma. Uwo mupango ni wanga. Umukozi araje. Reka uwo mupango nzombwira ko nzokubwira ku telefone. Ubwo ni wanga. Ndocamwe nzobanje. Sawa. Boa. Ngo turavugana. Sawa. Se wakumundindiriye wikorera. Oya genda ndihuta. Usanze hari ahantu naringiye. Ubona se hari icyo mbaye ubu ngubu. Kabisa. Sigaye meze neza ubu ngubu nari yakiriye nsigaye nimerewe neza gusa. Ni iminezero gusa ubu. Jewe. Yewe ntimuzi sha. Yenda hazo ubwenge sha ntabwo naje kubaka nyine. Amanje. None mubaze. Usa neza kuratwenga. Biragaragara ko uyakiriye ariko uriko urabona ko zihanganira kubana n'undi mugore
ni ukubera umutima w'amabuye nifite mfite umutima umeze nk'uwibuye kubera yuko baramahaza shawe baramfata nabi uca ubwenge ugenda gukunda cyane kandi umugenzi sha ibintu byose mba ndakubwira biba biri mu mutima wanje cyane ndagukumuza no kundamutsa urumva umviriza rero nkubwire uca ubwenge uyu mugore wundi ya mbere yazanye ashobora kukugirira nabi reka share ibyo namaze kubyakira ubu usigaye umutima wanjye uvuga n'uwawukwereka nuko bidakunda ubu warakubana umeze gutya ntibuye rero kandi ibyo ngibyo nabirengejeho ukuntu bamfashe nabi aha ngaha ujya mugore wiwe agaca nawe agaca ugasanga ameze gutya ndi hagati yabo gutya imeze nk'ikintu cy'igishushu ariko narihanganyije kuguma muri ibyo bibazo ariko baho bigeze namaze kwiyakira ubu ngubu nta kibazo numva mfite vrema nta kibazo ufite uri kumwe n'undi mugore mama wanje ca ubwenge je ngiye guhana kandi urazi ko ndabizi wowe umugenzi wanje mbamwo nanje nkakubamwo sisi umviriza rero bamuno rugo ruvemo kubera umviriza nkubwire ndabizi kuri imfuvyi ndabizi neza yuko atari imiryango ugira ariko urazi ko jene ifise uza ndaguhindara kubera yuko ndumva afise impuhwe zawe cane uyu mugore ashobora kukugirira nabi bashaka kukwica kubera yuko uribaza yuko uyu mugore uvyara nawe utavyara uri kubaza ko wabyara azokunda nde uzihanganira kubana n'umugabo atagukunda yaguciye inyuma azana n'undi mugore mama wanje ca ubwenge umva sha mugenzi urakoze cyane kandi wowe ungira inama nziza minsi yose niyo mpamvu nkwemera ariko rero kuri ico ntigikunda urabizi yuko nta muryango n'umwe ufite intangana ndabizi urazi ko ni wowe mfite ahangaha nta wundi muntu ariko jewe nanjye impamvu ituma nashaka kuva muri uru rugo jewe nawe nitwe twanditswe ari mu ikomine ari mu rusengero ni jewe nawe ujya wundi nubwo abyara ariko nta burenganzira afite hano biramutse bigiye mu mategeko none rero nawe urakoze cyane kumpa iyo ndaro ntigikunda rero jewe nahisemo navuze ni jewe nzahakurwa n'ubutegetsi ntabwo ashobora kunyimura ngaho ngo ndabyemere mama nje kandi mfite impuhwe nyinshi cyane rwose kubera bashobora kukwica mama nje nkakubura kubera azi ko ndagukunda uri umugenzi wanje wa hafi vrema urabizi iyumvire vrema oya ndabizi wowe uri umugenzi wanjye gusa ahubwo sincererwe urakoze cyane kuri iyo mpanuro sibyo genda ubitekerezeho oya ntabyo gutekereza jye nabwiye ngewe aha twarafatanye nijye umugore mukuru hano muri uru rugo bariya rero ntibantera ubwoba sha oya hamwe n'Imana birashoboka unyihangane reka nta n'utu tuntu rero nze ndaguherekeze sego use gutera sawa sawa
aha ni mucumbi wanje ko nararunazi Sigaryama muri salo. Reka sha nari ntegereje papa wanje. Burya wowe ntuba muri ino nzu. Nari ntegereje papa wanje. Papa wanje twararanye. None iyo abo uba ngaha ntiwari kumenya yuko twararanye. Reka ntacyo mba ndamukeneye. Wa mugabo ni hatari. None gashaka utavyara yo kuryama impanda gushaka kwiki. Ntabirafise ingwara yo kurira. Iwanyu warateka cyane. Nakubwiye tuzomusangira naje mba ndamukeneye. Agotera butegura icyayi.